nta kindi kiriko kiravugwa nga muri cyo gihugu cyacu ciza c'u Burundi usibye ikugwa ku rutonde rw'imigambwe igitandukanye cane cane yari maze gukora urunani Burundi bwa bose mu nyuma yo gutangaza neza yuko Honorable Kizigenza Agatogwasa azoca yitoza by'umwariko mu matora yimirijwe mu Burundi ndetse by'umwariko na bamwe mu bamuyoboka bagaca baritoza binyuze muri urwo runani Burundi bwa bose. N'urunani bivugwa ko rero rwatangiye kuganirwaho rero ubwo izo mpande zombi cane cane abarongo iyo migambwe bari bagiriye by'umwariko muri Tanzania by'umwariko mu bigo bya Zanzibar aho baca by'umwariko barakora akanama keza maze bagafata ingingo yo kwihuriza hamwe kugira bace barahangana n'umugambwe CNDD-FDD. Mu gihe by'umwariko Seni umugwi ujejwe gutegura amatora nga mu Burundi wamaze gukura by'umwariko ku rutonde by'umwariko urunani Burundi bwa bose kubera by'umwariko harimo rero Honorable Agatogwasa ndetse n'abamuyoboka mu nyuma kandi yo kumenya yuko leta y'u Burundi itari ko by'umwariko irashaka kwitozanya n'umushinga amateka Honorable Agatogwasa mu nyuma y'amatohoza yabaye bagaca baramenya yeza yuko n'abanyagihugu benshi bikundira Honorable Agatogwasa hari benshi bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko mu Burundi hagiye kwaduka by'umwariko imyivumbagatanyo by'umwariko n'indyane ziremere cyane abo bamwe bavuga ko mu Burundi n'ubundi atamatora ahaba mu nyuma y'iko rero umunyagihugu atemerewe canke atarekuriwe kuba yotora uwo yumva yishakiye canga se uko byumva bagaca basaba yuko rero by'umwariko mu rwego rwo kwirinda izo njyane cyane mu Burundi CNDD-FDD yavuga yuko ishaka kuguma ku butegetsi. Icyakora hari bamwe rero mu basesenguzi muri politike ya Afrika cane cane imbere mu Burundi batajya umunwa mu kugaragaza ko ivyo ngivyo rero by'umwariko bitabera by'umwariko cyangwa se bitabasha by'umwariko kumvikana neza aho by'umwariko byabaye muri 2015 bamwe biyamirizaga ikiringo ca gatatu cy'umunsi Petero Nkurunziza by'umwariko bari byo bishobora kuzongera kwibonekeza mu Burundi. Nga mu Burundi rero by'umwariko Agatogwasa by'umwariko Honorable umushinga amateka azi imbere mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi nyine abashinga amateka by'umwariko bandi babiri bamugambwe CNL ndetse n'abakomoka by'umwariko mu migambwe iri mu runani Burundi bwa bose ntibari ku rutonde rwabemerewe kuzokwitoza mu matora y'abashinga amateka azoba mu kwezi kwa gatandatu ko muri uno mwaka wa 2025. Ikaze kuri mwese turabere hamwe rero byinshi byatangajwe ni umushinga amateka Honorable Agatogwasa mu nyuma yo gukugwa kuri ugo rutonde n'umugujejwe gutegura amatora Seni. Ariko kandi turaza by'umwariko ko no kubamenyesha yuko n'ugo runani Burundi bwa bose by'umwariko nago rugizwe n'imigambwe iharugwa muri ine rwamaze gukugwa ku rutonde aho bivuga ko hagiye gutangura by'umwariko kwifashishwa amategeko kugira ngo by'umwariko habashe kuba haraba ingene ubwo icyo kibazo cyotorerwa inyishu mu Burundi. Mu Burundi harakomeje kugenda by'umwariko haravugwa yuko abanyagihugu batari kure ko botora uko bavyumva aho no mu matora badashidikanya yuko bazojya barategekwa aho bagomba gutora. Turabigarako mu buryo burambuye muri kino kiganiro cacu cuno mwanya muranyemerera twerekeza amaso ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe bategetsi ba M23 by'umwariko ntibajya umunwa mu kugaragaza byinshi by'Bwana Kisekedi yaragambiriye mbere yuko ahura na mugenzi we w'u Rwanda mu nyuma y'uko ruzinduko canga se by'umwariko umuhuro wabo bombi waje guhagarikwa ku munota wa nyuma mu nyuma y'uko impande zombi by'umwariko zari zabanje guhurira mu biganiro by'umwariko haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo na Angola nk'umuhuza by'umwariko bari bananiwe kumvikana ku bigendanye n'uko Kongo yoganira n'umuhari wa M23. Bwana Bertrand Bisimwa yaraganiriye n'abamenyesha makuru maze agira icyo atangaza kuri byinshi Bwana Tshisekedi yaragambiriye dore ko nyuma iyo kudahura by'umwariko ko mubano w'abategetsi bombi harabaye urugamba ruremere cyane, urugamba ruteye ubwoba, urugamba rwaje guhitana ubuzima bw'abasoda batari bakeya, abandi benshi baca barapfa, abandi benshi barakomereka. Ndabahaye ikaze mwese, waramutse neza nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu. Ndaguhaye ikaze uwo twumviriza uherereye hose by'umwariko utwumviriza uri imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, utwumviriza by'umwariko uherereye mu gisagara ca Bujumbura by'umwariko ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza kandi by'umwariko muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abadukurikira muherereye muri province zigiye zitandukanye, muri ville zigiye zitandukanye, mwese ndabahaye ikaze cane.
abari ku mugabane by'umwihariko wa Buraya, Asia, Australia, America ndetse n'ahandi hose mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabateye yambo mbifuriza kumererwa neza. Niba ari ubwa mbere ngaha kuri nomoresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV pyonda kanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu pyonde kwejya gatoya arakamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko dutanguye cange dushyizeho ibiganiro bishashikaze kuri mwese. Nta kindi kiriko kiravugwa rero by'umwihariko usibye ubuzima buri mu kaga bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Izi njyane ziratanguye mu nyuma y'iko rero by'umwihariko abazitoza mu matora y'abashinga amateka azoba mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 atari yatangura ariko kandi akaba kahazitoza abashinga amateka nkuko byoma bigaragara n'abagiyenama b'imitumba nkuko amakuru yama aradushikira. Ubu tuvugana ubuzima bwa Kizigenza Honorable Agathon Rwasa buri mu kaga cane nkuko ejo twama turabigarukaho mu nyuma yo gutangaza neza ko yiteguriye neza amatora ndetse azitoza binyuze mu runani Burundi bwa bose. Nurunani bivugwa ko by'umwihariko abarugize bose bagiye kubiganiriraho by'umwihariko mu bigwa bya Zanzibar mu gihugu ca Tanzania maze baza gufasa ingingo yo kwihuriza hamwe rero kugira ngo bace barahangana n'umugambwe umaziriyesheshe ku butegetsi CNDD-FDD. Icyakora CNDD-FDD ikimara kumenya yuko rero by'umwihariko harimo Kizigenza Honorable Agathon Rwasa by'umwihariko byaciye birabayobera bituma rero by'umwihariko hasohoka amakuru avuga yuko by'umwihariko umugwi ujejwe gutegura amatora seni mu Burundi wamaze gukora ku rutonde by'umwihariko abashinga amateka babiri ndetse by'umwihariko ababarizwa mu mugambwe CNL ndetse n'ababakomokaho by'umwihariko ndetse n'abakomoka mu yindi migambwe bihurije mu runani Burundi bwa bose. Ibi ngibi by'umwihariko byaratunguye abatari bakeya mu gihe umushikiranganje by'umwihariko Martin Teretse yari yasohoye ikete avuga yuko rero by'umwihariko ugo runani Burundi bwa bose rwasozumwe ndetse by'umwihariko ruza kwemegwa na leta ariko ku munota wa nyuma rutanguye by'umwihariko gukugwa ku rutonde. Amakuru avuga ko rero impande zombi by'umwihariko zakuwe kuri ugo rutonde zadiyobotse y'amategeko kugira ngo abarenganure ariko bikanavuga yuko bakomeje gutegwa ubwoba. Ibi kandi birabaye mu nyuma yuko abangaba by'umwihariko bamaze iminsi barategwa ubwoba bavuga yuko by'umwihariko bakwiriye gukuraho by'umwihariko Honorable Agathon Rwasa kugira ngo ntazitoze ibyatumaga by'umwihariko bavuga yuko rero n'ubundi badashobora kuba bo bikora. Barazi neza yuko by'umwihariko leta itinya Honorable Agathon Rwasa mu nyuma yuko hasohotse amakuru avuga ko rero umwaka wa 2020 mu matora yabaye n'ubundi Honorable Agathon Rwasa rero yatsinze amatora ariko bikaza kurangira by'umwihariko ikibanza gitowe na Evariste Ndayishimiye. Kuko nari mbivuze nga mu Burundi Honorable Agathon Rwasa aza imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cana leta ya Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ndetse n'abashinga amateka babiri bo mu mugambwe CNL ndetse n'abakomoka mu migambwe iri mu runani Burundi bwa bose ntibari ku rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza mu matora y'abashinga amateka azoba mu kwezi kwa gatandatu ko muri uno mwaka 2025 kuko amakuru yama aradushikira umugwi wigenga utunganya amatora mu Burundi seni warasohoye urutonde rwabemerewe kuzokwitabira amatora yo mu kwa gatandatu ku mugoroba by'umwihariko wo kwa kabiri w'inondwi twatanguye nk'uko amakuru yamara dusumira. Urunani Burundi bwa bose by'umwihariko rukumiriwe muri ayo matora gwemewe n'umushikiranganje by'umwihariko n'ubushikiranganje bwa hagati mu gihugu igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa 12 by'umwihariko rugizwe n'imigambwe Frodebu, Codebu, Fides ndetse na CNDD nk'uko rero byasohotse mu ikete yashyizwe ahabona by'umwihariko n'ubushikiranganje by'umwihariko bwa hagati burongowe na Martin Teretse nk'uko byoma biragaragara. Seni yaravanye urunani Burundi bwa bose by'umwihariko ku rutonde rw'abemerewe kwitoza inyuma y'imisi by'umwihariko iri munsi y'indwi imwe rero by'umwihariko Agathon Rwasa atangaje ko azokwiyunga n'urwo runani mu matora yimirijwe mu Burundi.
umugwi seni usigura ko rero by'umwihariko wavanye urunani Burundi bwa bose ku rutonde by'umwihariko rwabemerewe kwitoza kubera urutonde rw'urwo runani by'umwihariko rwariko ashinga amateka batatu bo mu migambwe seneri utari muri urwo runani ku bwa sene by'umwihariko ibi biraciye ku biri by'umwihariko n'ingingo y'I112 y'ibwirizwa rigenga amatora n'iya karindwi rigenga imigambwe mu Burundi. Abashinga amateka by'umwihariko urunani Burundi bwa bose by'umwihariko seni ivuga ko by'umwihariko bo ivuga ko rwazize ni agatorwasa acemeza ko rero arongoye umugambwe seneri umushinga amateka by'umwihariko Elfase Muteze nka by'umwihariko ndetse na Anatoli Karorero bo muri uwo mugambwe nkuko byoma bigaragara. Umushinga amateka agatorwasa w'imyaka yaragwa muri 60 yaraje ubwa kabiri by'umwihariko mu majwi by'umwihariko yaraje by'umwihariko ubwa kabiri mu majwi by'umwihariko y'amatora yabaye mu 2020. Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ratahukanye insinzi ntiyigeze yemera ko rero yatsinzwe by'umwihariko muri ayo matora yaravanywe by'umwihariko ku burongozi bwa seneri mu kwa gatatu ko muri 2024 abagirizwa by'umwihariko kuba mu kwaha ko mugambwe CNDD-FDD ndetse by'umwihariko kugera ino saha yemeza iyamara ko ari we rero by'umwihariko agitwara uwo mugambwe seneri. Kefa Niyibizi atwara umugambwe Kodibu ari mu runani Burundi bwa bose by'umwihariko yaravuze ko kuvanwa ku ntonde z'abazo kwitoza by'umwihariko mu ntara zose z'u Burundi ari ugukumira gushingiye kubatinya by'umwihariko urunani agira ati ntibifuza ko rero urunani rwacu rujya mu matora kubera batinya ingufu dufise mu runani rwacu. Umurundi by'umwihariko umuhinga mu bya politike yaravugishije itokanyirizo ry'amakuru by'umwihariko y'abafaransa rya AFP ntashime by'umwihariko ko amazina yiwe twoyatangaza by'umwihariko nawe yaravuze ko ubutegetsi buhari by'umwihariko buhanzwe n'ibibazo birimo rero ibyo butunzi bwakoze by'umwihariko ibishoboka byose kugira bukumira honorable Agatogwasa mu matora kubera benshi by'umwihariko mu banyagihugu bamwizera by'umwihariko nkozana inyishu ku bibazo byinshi bikomeje kugenda byibonekeza mu Burundi. Ikiranga cy'iminsi by'umwihariko c'amatora kivuga ko utashimishijwe by'umwihariko n'ingingo ya seni afise iminsi ibiri yo kunguruza by'umwihariko muri sentare yubahiriza by'umwihariko ibwirizwa shingiro nayo by'umwihariko igaheza igatangaza ingingo yayo by'umwihariko mu kiringo kitarenga by'umwihariko iminsi 8 umugwi seni by'umwihariko uzotangaza urutonde nyabwo by'umwihariko ntabanduka by'umwihariko rwo bemerewe kwitoza kwigenekerezo rya 13 uku kwezi kwa mbere nkuko amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu rero ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi benshi baravuga ko hagiye kwaduka indyane by'umwihariko ziturutse kuri aya matora adakomeje kugenda by'umwihariko arakurikiza amategeko ndetse na demokarasi. Ibi kandi by'umwihariko benshi barabigarukaho mu gihe imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'ubundi benshi bagaragaza ko abashinga amateka ndetse n'abandi bagiye batandukanye ari bamwe mu bantu bashobora by'umwihariko kuzisanga mu bihe bidasanzwe by'umwihariko cane nka honorable Agatorwasa ashobora kuzisanga ahantu habi cyane aho bivuga ko akomeje no guca araterwa ubwoba n'abatari bakeya bavuga yuko bashobora kumugira nabi bashobora kumugandagura mu gihe by'umwihariko atarambika hasi ibigendanye no kwitoreza ico banza c'umukuru w'igihugu canga se by'umwihariko no mu bindi bibanza bigiye bitandukanye mu matora yimirijwe mu Burundi. Hari abasesenguzi bavuga ko indyane zotanguye ndetse ibyabaye by'umwihariko kwa Petero Nkurunziza aribyo bigiye gutangura nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira bivuga. Tugaruke ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. M23 yarahishuye umugambi Tshisekedi yarafise mbere yo guhura na President Paul Kagame. Byari biteganyijwe yuko President Paul Kagame w'u Rwanda yari guhurira na Félix Tshisekedi wa Republika Iharanira Rusange ya Kongo i Rwanda muri Angola kwigenekerezo rya 15 kuboza 2024 kugira ngo bashyire rero umukono ku masezerano y'amahoro, ariko ntibyakunze biratewe nuko rero guverinoma ya RDC yanze
kugirana ibiganiro by'umwihariko n'umuhari wa M23 kandi yari yaravyemeye. Tshisekedi wari wamaze amasaha agera ku 10 amenyeshejwe ko rero Perezida Kagame atakigiye i Rwanda, yarafashe icemezo cyo kujyayo rero uwo munsi, nubwo rero yari azi neza ko Angola yasubitse ibiganiro agamije kwerekana yuko Perezida Kagame w'u Rwanda adafise rero ubushake bwo gushakira umuti rero ikibazo cy'umutekano muke cyane mu burasirazuba bwa RDC ndetse no mu karere muri rusange. Perezida wa M23 bwana Bertrand Bisimwa yarabwiye umushakashatsi by'umwihariko Bojana by'umwihariko ko leta ya RDC yashakaga gutsinda abarwanyi b'uyu muhari by'umwihariko mbere yuko Perezida Kagame na Tshisekedi bahurira i Rwanda kwigenekezo ya 15 Ukuboza 2024, kuko rero ngo yibwiraga ko rero by'umwihariko bizotuma u Rwanda gwemera gusinya rero ibyo RDC yifuza. Bwana Tshisekedi ashinza u Rwanda gufasha umuhari wa M23 witwaje ibigwanisho wa M23, gusa rwo rurabihekana, ahubwo rero rukagiriza ko rero uwo muhari rukagiriza RDC ko ahubwo ikomeje kugenda by'umwihariko yifatikanya n'imihari by'umwihariko yageze uruhare rumwe honyabwoko ryakozwe mu Rwanda mu 1994, ahubwo u Rwanda rwo rukanakomeza gwagiriza rukomeza rugashimangira ko uyu muhari ugwanira impamvu zumvikana kandi ko RDC ikwiriye gukemura ikibazo cyawo kugira ngo by'umwihariko utazahora by'umwihariko ari agatotsi mu bana b'ibihugu byombi, cane ko nuko rero by'umwihariko ububuye by'umwihariko umutwe RDC bishinza u Rwanda. Bwana Bisimwa yaragize ati leta ya RDC yarashakaga insinzi imbere yo kwigenekezo ya 15 badushyizeho rero igitutu bashaka insinzi yashoboraga by'umwihariko kubashyira ku mwanya mwiza kugira ngo u Rwanda rubure rero by'umwihariko andi mahitamo neretse rero keretse gusinya ibyo rero Kinshasa yashakaga cyangwa se by'umwihariko bagakereza inama ya Rwanda. Iyo niyo yari intego y'ubutegetsi burongowe na Perezida Tshisekedi. Nkuko rero leta ya RDC yabitangaje, yanongeje by'umwihariko umugambi yohereza mu bice bigiye bitandukanye abasirikari barenga ibihumbi by'umwihariko ibihumbi 2,200 bari bashyigikiwe n'umuhari w'itorwa wa FDLR ndetse n'abawazarendo bashaka kugaba ibitero kuri M23. Bwana Bisimwa yarasobanuye ko babimenye bitegura kwirwanaho by'umwihariko mu buryo buhagije. Bwana Bisimwa kandi yaranasobanuye yuko bitewe nuko rero M23 igendera ku murongo wo kwigwanaho rero by'umwihariko muri uru rugamba rwatanguwe mu Ugushyingo kwa 2021, ubwihuriro ry'ingabo za leta Indiani imitwe by'umwihariko ryayiteraga mu birindiro byayo by'umwihariko biri muri teritwari ya Hobero yarisubije inyuma ifata n'ibindi bice byinshi bigiye bitandukanye. Mu ntanguro za Gicurasi 2024, M23 by'umwihariko yaratangaje ko yafashe agace ka Rubaya gakongaye ku mabuye y'agaciro ya Kohota gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Perezida wa M23 rero yaranasobanuye ko Rubaya ijya gufatwa M23 yari yamenye ko rero by'umwihariko ingabo z'u Burundi ziri kuhatoreza by'umwihariko imbonerakure ndetse n'indi mihari yitwaje ibigwanisho kugira ngo rero babyitegure by'umwihariko kujya kwica abanyagihugu mu bice baca baragenzura. Naho ubundi ngo by'umwihariko nta gahunda M23 yarayifise yo gufata Rubaya, kuko rero yabonaga ko rero hari abashobora gutekereza ko ishaka amabuye y'agaciro aho kurwanira abanyagihugu mu burasirazuba bwa RDC. Bisimwa rero yaragize ati by'umwihariko twarabitangaje ko by'umwihariko hari imyimenyerezo ingabo z'u Burundi zahaga imbonerakure muri Rubaya zitoza urubyiruko abanyekongo mu gukoresha ibigwanisho gakondo zifise umugambi wo kubohereza mu bice rero tugenzura kugira bice by'umwihariko manateze by'umwihariko akababaro. Yarakomeje agira ati twarabimenyesheje isi kugira ngo buri wese yumve ko by'umwihariko muri Rubaya hari ikibazo gikwiriye gukemuka vuba, nta cyakozwe by'umwihariko bose barabyirengagije, nibwo rero twafashe icyemezo cyo kwihagarika kubera ko by'umwihariko byari bigiye guteza ibibazo by'umwihariko kurusha ibisubizo. Yaranasobanuye ko by'umwihariko ubwo Rubaya yafatwaga M23 yakuyemo by'umwihariko abantu bose bitwaje ibirwanisho bakoreraga mu birombe byaho by'umwihariko ikuramo abana ndetse n'ababyeyi batwite bakoreshwaga by'umwihariko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bwana Bertrand Bisimwa yaranatangaje yuko kandi atamugwanyi wa M23 uba mu birombe bya Rubaya kuko rero babujijwe kujya
kubijamo asobanura ko societe z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro by'umwihariko zari zisanzwe zikoreramwo by'umwihariko mbere ya Gicurasi 2024 arizo zikoreramo ubucukuzi. Bivuga ko kandi FDLR yambuwe aho yakuraga amaramuko yose. Parike ya Virunga ni umurage rero w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rijejwe guteza imbere uburezi, siyanse n'umuco UNESCO. Igenzurwa na M23 by'umwihariko yifatanyije by'umwihariko n'abarinzi ba parike bakorera ikigo ICCN ca leta ya RDC nk'uko byoma bigaragara. Bwana Bertrand Bisimwa iranatangaje yuko kandi iyi parike yatangiye kugenzurwa na M23 kubera ko rero umuhari w'iterabwoba wa M23 wa FDLR wari ukomeje gutema ibiti byaho kugira ngo by'umwihariko ibicanemwo amakara, aho rero mu mwaka yinjiza miliyoni 100 z'amadolari y'amanyamerika. Ati mbere yuko tuhagerera by'umwihariko twarasanze pariki yaragenzurwaga na FDLR yatemaga ibiti rero byo gucanamo amakara. Hari raporo ya Honi yarasohotse ivuga ko rero FDLR yinjizaga mo rero by'umwihariko miliyoni 100 z'amadolari mu bucuruzi bw'amakara buri mwaka. Yaranasobanuye ko kandi abasirikari ba RDC babaga batabonye imishahara by'umwihariko n'abagwanyi bindi mihari yitwaje ibigwanisho binjiraga muri iyi parike bagahiga inyamaswa zaho bakanatema ibiti ngo rero iyo bagumamo rero atagiti kiba gisigayemo. Bisimwa yarabwiye by'umwihariko uyu mushakashatsi ko hari abanyagihugu bari baratanguye by'umwihariko kwigabiza ubutaka bw'iriya parike bagakoreramo ibikorwa bijye bitandukanye byabangamiraga by'umwihariko ibinyabuzima bibamo. Hamwe rero no kurinda umutekano wa parike, M23 yigishije abanyagihugu ko rero by'umwihariko kuyibungabunga bibafatiye inyungu ziruta izo rero bokuramo bayangiza. Ati twarageze muri parike nta buzima buri muri by'umwihariko, ariko ubu ngubu ibinyabuzima by'umwihariko n'inyamaswa zaragiye zaragarutse kubera ko rero hari umutekano usesuye. Tubona imvubu rero by'umwihariko zitambagira mu bishanga, tubona imiryango y'imbogo ijya nino, tubona ingagi, mbese ni byiza cyane. Perezida wa M23 kandi yaratangaje ko uretse kuba rero umurage wa UNESCO, pariki ya Virunga ari impano Imana yahaye abanyekongo, bityo ko rero by'umwihariko bakwiriye by'umwihariko kuyibungabunga byanze bikunze nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Urugamba rumaze imisi by'umwihariko ribonekeza ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. By'umwihariko ni urugamba ruremere cyane rwaje by'umwihariko gutwara ubuzima bw'abatari bakeya. Icyakora by'umwihariko mu minsi mikeya iheze harabaye inkundura by'umwihariko y'urugamba ruteye ubwoba. Urugamba by'umwihariko rwaje gutuma by'umwihariko abasoda benshi bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira yerekana ndetse agasigura yuko imbere mu Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda naho haratorezwa abandi basoda bagiye batandukanye bashobora by'umwihariko kuzarungikwa muri ibyo bice kugira ngo bace by'umwihariko barahabwa by'umwihariko imyimenyerezo ikomakomeye cyane bajye gutanguza urundi rugamba rushasha. Bivugwa ko nubwo hamaze imisi harafatirwa abasoda benshi by'umwihariko bafashwe n'umuhari wa M23 muri Rubero by'umwihariko nk'abo iherutse kwerekana, leta ya Kongo n'u Burundi bakomeje gutegura ibitero bishasha bishobora kwibasira Uburundi n'ubundi bishobora kwibasira by'umwihariko M23 abazofatanya n'u Burundi ndetse na Kongo muri rusange n'indi mihari nk'uko bikomeje kugenda biradusumira. Dusura mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa.